Yes, bakunzi ba Buja Praise TV na Pro Jazz kwenye mic. Mubenga bw'ivyuma ni Blight. Ni Natasha Bambara Nomara Bossi. Wumva ngo avuga ko ibiki ntega ugutwi ndakubwire ivyo benshi birengagiza. Mvuze yuko agwaye canke yazimye muri kino gihe sinoba nibeshe. Ni Natasha ko tumenyereye mu bihe biheze ari top atuzanira amakorabo ari international azana n'ama award atandukanye. Ariko ubu ni Natasha ariko agaragara ku mafoto y'ibiterasoni atandukanye, hamwe tukamubona ariko arasangira n'imbwa. Ntituzi yuko umuzungu we yaramwirukanye akaba asigaye agaburira imbwa bagaca basangira. Amatwi adusumira twumva ngo no gusereva asigaye asereva. Ikindi naco nuko nk'indirimbo yarasohora ngo nyinshi bazimwandikira. None ubu ko tutakimubona mu muziki abamwandikira bagiye hehe? Kuko basigaye asohora umuziki ntagiye n'umuntu umwe wumva. Ntituzi ubu ko ari system yatoye yo kuririmba ibishegu, kuko bamwandikira kera ngo baba baririmbyi ba gospel. Mbega Natasha agiye kuba uwande? Kuko n'amatwi adusumira ngo nujya muzungu ntibagicana uwaka, ngo basigaye agira karaoke akaronka abantu batatu. Kandi tubibutse yuko ujya muzungu na Natasha nta namwe banditswe. Dusubiye inyuma gato kwiganiro yahaye umwesha makuru Landry Promoter asanzwe akorera kuri Worklight TV, aho yamubajije ati mbega uwo muzungu agutaye wocuje hehe? Aico kibazo Natasha yakiburiye inyishu. Biragaragara yuko ujya muzungu ataye hanze Natasha atoronka yaja. Mbega Natasha yoba yishimira ujya muti yamuhaye nkuko tuvyumva? Mbe wewe nk'umukunzi wa Natasha ubibona gute? Uwo muhanura iki? Kandi bacomgana mu kirundi bati inda wibwira ico iraje ntibwira ico yihaye. Gusa nanje uko ndabibona Natasha ariko arazima nk'ibuji. Gusa nk'umukunzi wa Buja Praise TV n'umukunzi w'umuziki ndundi muri rusangi, nahawe kuja muri commentaire ugira ico uvuze. Kandi ntoyobya subscribe nkuko musanzwe mumenyereye. Buja Praise TV yama ibazanira amakuru acukumbuwe neza, benshi bakunze kuba birengagiza. Utuma amajwi abashikira akosoye neza atagatosi ni Mr. Blight. Kuri mic akaba ari wawundi nyene abazanira ibigezweho bishushe atahandi na hamwe uravyumva. Pro Jazz. Yes, bakunzi ba Buja Praise TV na Pro Jazz kwenye mic. Mubenga bw'ivyuma ni Blight. Ni Natasha Bambara Nomara Bossi. Wumva ngo avuga ko ibiki ntega ugutwi ndakubwire ivyo benshi birengagiza. Mvuze yuko agwaye canke yazimye muri kino gihe sinoba nibeshe. Ni Natasha ko tumenyereye mu bihe biheze ari top atuzanira amakorabo ari international azana n'ama award atandukanye. Ariko ubu ni Natasha ariko agaragara ku mafoto y'ibiterasoni atandukanye, hamwe tukamubona ariko arasangira n'imbwa. Ntituzi yuko umuzungu we yaramwirukanye akaba asigaye agaburira imbwa bagaca basangira. Amatwi adusumira twumva ngo no gusereva asigaye asereva. Ikindi naco nuko nk'indirimbo yarasohora ngo nyinshi bazimwandikira. None ubu ko tutakimubona mu muziki abamwandikira bagiye hehe? Kuko basigaye asohora umuziki ntagiye n'umuntu umwe wumva. Ntituzi ubu ko ari system yatoye yo kuririmba ibishegu, kuko bamwandikira kera ngo baba baririmbyi ba gospel. Mbega Natasha agiye kuba uwande? Kuko n'amatwi adusumira ngo nujya muzungu ntibagicana uwaka, ngo basigaye agira karaoke akaronka abantu batatu. Kandi tubibutse yuko ujya muzungu na Natasha nta namwe banditswe. Dusubiye inyuma gato kwiganiro yahaye umwesha makuru Landry Promoter asanzwe akorera kuri Worklight TV, aho yamubajije ati mbega uwo muzungu agutaye wocuje hehe? Aico kibazo Natasha yakiburiye inyishu. Biragaragara yuko ujya muzungu ataye hanze Natasha atoronka yaja. Mbega Natasha yoba yishimira ujya muti yamuhaye nkuko tuvyumva? Mbe wewe nk'umukunzi wa Natasha ubibona gute? Uwo muhanura iki? Kandi bacomgana mu kirundi bati inda wibwira ico iraje ntibwira ico yihaye. Gusa nanje uko ndabibona Natasha ariko arazima nk'ibuji. Gusa nk'umukunzi wa Buja Praise TV n'umukunzi w'umuziki ndundi muri rusangi, nahawe kuja muri commentaire ugira ico uvuze. Kandi ntoyobya subscribe nkuko musanzwe mumenyereye. Buja Praise TV yama ibazanira amakuru acukumbuwe neza, benshi bakunze kuba birengagiza. Utuma amajwi abashikira akosoye neza atagatosi ni Mr. Blight. Kuri mic akaba ari wawundi nyene abazanira ibigezweho bishushe atahandi na hamwe uravyumva. Pro Jazz.